bakunzi b'Imana muri kumukurikirana insamirizi umuvyi wacu Bikira Mariya, abari hafi n'abari kure, ni kakanya keza twari turindiriye ko kumviriza no kuzirikana ijambo ry'Imana Eklezia dutekaniriza. Uyu munsi tuza gukoresha ibisomwa byo ku munsi wa kabiri w'Dominika ya kabiri ya Pasika, muri kumwe na Patri Jean Eude asubiriye kubipfuriza imisi myiza ya Pasika. Mu nkundire rero mbanze ndabereke aho tuza gusanga ivyo bisomwa, hanyuma tuvyumvirize, tuza gufashanya mu kubizirikana. Igisomwa ca mbere tugisanga mu gitabo c'ibikorwa by'abatumwa, ikigabane ca 4 kuva ku karongo ka 32 gushika ku karongo ka 37. Turaza gusoma tuzirikane Izaburi ya 92 canke 93 bivanye n'igitabo umuntu yakoresheje. Turasoma kandi tuzirikane inkuru nziza dushikirizwa na Yohani Mweranda, ikigabane ca 3 kuva ku karongo k'7 gushika ku karongo ka 15. Twumvirize ivyo bisomwa vyeranda. Ivyo dusoma mu gitabo c'ibikorwa by'abatumwa, abari bamaze kwemera bose bari bahuje umutima n'umushaha, kandi muri bo ntawagwira ngo ivyo atunze nigwiwe, yamara vyose vyari vya bose. Nuko rero abatumwa bari bafise ubukuru bwinshi mu gushingira intayizuka ry'umukama Yezu, bagategwa iteka rinini na bose. Vyongeye muri bo nta numwe yari nica kenye, harimwo abatunzi bafise imirima canke amazu, bakabigurisha hanyuma bakazana ikiguzi c'ivyo bari bagurishije. Ivyo biguzi babishikiriza abatumwa, nabo bakabigabanganya abariho bose, umwe ibimukwiye. Na Yozefu, umwe abatumwa batazira Barnaba, nukuvuga umwana w'uruhoza, akaba yari umureviti yaturuka muri Shipri, ngo abone afise umurima, araheza arawugurisha, azanira ikiguzi abatumwa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Yezu Kristu niwe mukama, araganje mu buninahazwa. Yezu Kristu niwe mukama, araganje mu buninahazwa. Umukama ahangamye ku ngoma, yikwije ubuninahazwa, umukama yikwije ububasha bwiwe. Yezu Kristu niwe mukama, araganje mu buninahazwa. Isi nayo irashimangiye n'inyiganyiga, niho rero intebe y'ubwami bwawe ishimangiye, imyaka yose wamye uri wa wundi. Yezu Kristu niwe mukama, araganje mu buninahazwa. Iryo uvuze ntirihinyuka, ubweranda bwatsindari wawe, kandi mukama ni vya misi yose. Yezu Kristu niwe mukama, araganje mu buninahazwa. Inkuru nziza Yezu Kristu nkuko tuyishikirizwa na Yohani. Muri rya misi Yezu yabariye Nikodemo ati, ntutangazwe nuko ndakubwiye nti mubwirizwa gusubira kuvuka. Umuyaga uhuhutira iyo ushaka, kandi umuntu arumvira ijwi ryawo, ariko ntawe umenya iyo uturutse n'iyo urora. N'ubuvyawe wese na mutima nuko ameze. Nikodemo aramubwira ati, ibyo bishoboka bite? Yezu aramwishura ati, uri umwigisha muri Isirayeli ukayoberwa ivyo? Nukuri ndabikubwiye, tuvuga ivyo tuzi, tugashingira intahe ivyo twiboneye, namwe intahe yacu ntimuyakire. Ko nababwiye ivyo kw'isi ntimuvyemere, muzokwemera mute ndababwiye ivyo mw'ijuru? Nta numwe yuriye mw'ijuru atarawumanutse ava mw'ijuru, nawe akaba ari umwana w'umuntu. Nk'uko Musa yamanitse inzoka mu gahinga, niko n'umwana w'umuntu abwirizwa kumanikwa, kugira ngo uwumwemera wese aronke ubuzima budahera. Twakire dushimagize inkuru nziza ya Yezu Kristu.
bakunzi b'Imana, duheje kumviriza ibisomwa vyeranda, aka kanya nako tubizirikane. Duheruka guhimbaza mu kanyamuneza umunsi mukuru wa Pasika. Ku munsi w'Imana uheze twahimbaje umunsi w'Imana w'ikigongwe c'Imana. Mu nkuru nziza Yesu yavuze ati dushingira intahe ivyo twiboneye. Twibuka yuko mu ijambo ry'Imana Yohana nyene avuga ati ico twiboneye, ico twakorakoye cerekeye ijambo ry'ubuzima nico tubashikiriza. Ku munsi wa Pasika rero nico twiboneye, nico twakorakoye. Ati nta kindi kimenyetso muzoronka nkuko Mose yamaritse inzoka mu gahinga, umwana w'umuntu azomanikwa. Hanyuma b'ikimenyetso ntihabe ikindi kimenyetso turondera. Igisigaye uyu munsi muri iki gihe ca mutima mweranda nkuko twavyumvise bibwira uwo Nikodemu, nukubaho tubejweho na mutima mweranda, tubivyabona vya Yesu Kristo yazutse. None mu kubivyabona vya Yesu Kristo yazutse twobigenza gute? Inyinshi tuyisanga mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa, aho turaba ingene abatumwa babayeho, bakatubwira n'abantu ba mbere ati abari basangiye ukwemera, bari bahuje imitima, basangira vyose. Ati vyongeye muri bo nta numwe yaranica kenye, harimwo abantu bafise imirima canke ibindi bintu barabizana bakabishikiriza abatumwa, abatumwa nabo bagakora ubutumwa bwo kubisabikaniriza bose. Gusabikanya, kugira umutima usabikanya, ni wa mutima w'impuhwe n'ikigongwe, kutigungirako. Yesu ati ndababwiye ibyo mw'isi ntimutegere, muzotegera gute ndababwiye ibyo mw'ijuru. Ibyo gusabikanya ni umutima uva mw'ijuru, ariko tukawubamwo ngaha mu rugendo tukiri kw'isi, turi ku rugendo bavukanye, urugendo rutuganisha mw'ijuru. Twama turirimba kandi murabizi bavuga bati turi ku rugendo rugenda mwigana mw'ijuru. Ico gihe rero nitwashika tuzoshika tutanga raporo y'ingene twabayeho. Nanone turazi yuko kwa Matayo Yesu avuga ati ico cyose mwagiriye umwe muri abo bato bato tuvukana nije mwakigiriye. Nitwasabikanya tuzoba twunze ubumwe, tuzoba tugombye kubaho nkuko Kristo nyene abishaka, nkuko abatumwa ba mbere, abakristo ba mbere babibayemwo, bagasabikanya vyose. Abari basangiye ukwemera basabikanya vyose. Ubwo nuko bimeze uyu munsi, abasangiye ukwemera dusabikanya vyose, turetse no kwemera n'abagize indagano zimwe, urabasaseredoti ubwo dusabikanya vyose, abihebeye Imana, ababikira ubwo dusabikanya vyose, abafurera ubwo dusabikanya vyose, abungere bacu nabo basabikanya vyose. Ndavyibaza bavukanye kubi vyabona nivyo Mukama dusavye uyu munsi. Amajambo turayavuga nivyo, n'inyigisho turigisha, ariko hageze yuko turaba yuko koko turi vyabona, uwo duhura, uwo tubona, uwo twumviriza aheza akanina hazimana yo mw'ijuru, akabona yuko koko tugenzwa na mutima nkuko twavyumvise muri inkuru nziza. Yesu abwira Nikodemu ati uwamaze kuronka mutima ariwe twumvise muyaga, atumuyaga uhahutira hose, ntuwubona mugabura wumva. N'uwaronse uwo mutima rero araheza akugurukira bose, agakora vyiza hose, atambi bafise, ntambibe umwana w'umuntu afise, ashika hose. Nkuko Yesu yaje agasanga inzugi zugaye ariko akinjira, niko n'uwaronse mutima aheza akinjira naho bokugara inzugi, urwanko rwugaye, urukundo rurugurura. Yesu yasanze abatumwa bugaye inzugi kugutinya Abayahudi. None ubwo imitima yacu ntituyugara, ubwo turayugurura. Ariko naho twoyugara Yesu araza. Ico dukeneye gusa nuko umwakira yashitse, tukemera kugurura inzugi, tukemera kuba nk'abazake, aho yaca avuga ati ubu rero ko umwana w'Imana yaje iwanje, kurukiza gwashitse muri iyi nzu, nanje nemeye kugurura, nemeye gusubiza ibyo natwaye byose, nemeye kurengana, urabona nararinganije, nemeye gusubira kuba umwana w'Imana. Niryo zuka bavukanye, niyo Pasika. Kuzura no kuzuka niyo Pasika. Kuba umwana w'Imana, kuba icabona ca Yesu Kristo yazutse, niyo Pasika. None ibikorwa biboneka twokora kugira ngo twerekane ko turi muri Pasika kandi twakiriye Pasika nibiki? No kuraba Yesu yazutse,
tukavuzukana nawe, tukava mu kabi tukarondera ineza, tukanka urwanko tukarondera urukundo mu bantu. Abo bantu bose twashize kure dusubire tubiyegereze, tubashire hafi. Abo twazitse mu mitima kure tubazure, tubashira habona, tubambika agashambara nka wa mwana w'igishushushungwe yambikwa na se w'izera. Dusubire kandi abo washize muri liste noire muri telefone, basubire ubashira habona, ubahamagare musangira kabisa nagahiye. Mvuze liste noire si telefone gusa, na hariho hose washize mu mutima kure, ugasanga wabashize kure y'Imana. Ariko ntibari kure y'Imana, ahubwo ni uja kure y'Imana. Igihe cyose dushira mwene wacu kure y'Imana, kure y'umutima wacu, ni twebwe tuja kure, kuko bobo umwe wese afise imigenderanire afitaniye n'Imana, nta numwe twobuza urukiza Imana yashatse kumukiza. Bavukanye intore z'Imana, ijambo ry'Imana ry'uwo munsi ridufashe cyane cyane igitabo cy'ibikorwa by'abatumwa. Twame turaba abatumwa ba mbere, abakristo ba mbere, ingene babayeho mu gusabikanya byose, bari basangiye ukwemera. Natwebwe dusangiye ukwemera turi benshi, eka noneho twese turabana b'Imana, nta numwe dusangiye ukwemera, dusabikanye byose. Ntihagire uburiki mugenzi we agifise ko yobibazwa. Umwe wese abicabona ca Yesu Kristo yazutse, hanyuma twese kuri urugendo turiko tugana mu ijuru tuzorutoza amahoro, hamwe tuzoshika turirimba aleluya, ikaba aleluya koko ya twese. Nanone iryo jambo aleluya, kandi aleluya rya Pasika, ni jambo ryakoreshwa mu gisirikare risigura riti haguruka tugende dufata inzira, haguruka tugende dufata inzira. Aleluya rero si abicaye, si abantu umutima bakonje, ni abantu bafise umutima w'urukundo, bashushe mu mutima, bavuga bati tugomba kubivyabona koko vya Yesu Kristo yazutse. Aleluya, aleluya, amen. Mwari kumwe na Patiri Jean Eude Ngendakumana, abayagira nkabasubije kubipfuriza iminsi mikuru myiza ya Pasika. Ndabasigaranye umuhezagiro w'Imana, kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen.